iyi point de vente ngaha Nyakabiga turafise stock y'ubuyi bwitwa Otasi Porridge. Ubuyi bukorerwa mu kigo citwa Sita Burundi gikorera i Bubanza ariko point de vente ni ngaha. Donc iyi produit yacu yitwa Otasi Porridge. N'ubuyi bumeze neza cane, donc ukonsomwa n'abana kuva ku mezi 6, abagore bibungenze, abonsa. N'ubuyi bumeze neza cane gose. Mu ncamake nobabwira yuko ari ubuyi bukunzwe gose, bukunzwe kuko ukuntu busohoka na twebwe haragera igihe na stock usanga iri vide. Nashaka kubatumirira yuko mwokwihereza aka kabuyi cyane kuko ni ngirakamaro ku magara yacu. Ku bantu bagira amasport nababwira yuko ni bwiza gose uvuye kugira sport kabwihereza agaruta uguvu, ni bwiza cane. Nagomba ndabatumire rero yuko mwoza muri benshi kudushorera. Hama ikindi naco nagomba mvuge kuri buno buyi, akabeyi si ni gato, akabeyi keza turashobora kubashikanira no ku kibanza ku bantu mudashobora ama déplacement ntirirwa arabagora, donc tukabashikanira ku bibanza. N'ubuyi buvanze ibintu vyinshi gose, donc ni nama ingrédients ashika 8, harimwo banane, maïs, sorgho, arachide, blé, riz, sorgho, sésame. Donc n'ubuyi ni ngaburo yikwije mu bisanzwe. Hama ikindi naco turafise abakiriya benshi cane ku buryo n'aba étranger bamaze kubumenya. Ndavuga nka par exemple muri Congo burashikayo, baraza ngaha kuri stock kubwitorera. Hama abadafise déplacement turabashikanira ku kibanza mu makartier Bujumbura, mu ntara za ruguru, Cibitoke, Bubanza, Muyinga, Ngozi, Gitega, Rumonge. Ubuyi muzobusanga, donc n'ubuyi buri ahantu hose bumeze neza cane. Ego hama ingene busohoka ngaha turasohora ku munsi, turashobora gusohora amatoni 2 arenga. Urumva tumaze kugera kubwo rugezo vraiment nibaza ko ejo aho bukera hoho twifuza yuko mwodushorera. Ejo aho bukera tukaba tugeze ku matoni 10, 20. Ego hama kuvyerekeye akamaro ku magara y'abantu, urumva bamaze kuba burimwo ibiterwa tumaze kuvuga ngaha, ni kuvuga ko ni ingaburo yikwije, naho bunywa bwonyene atakindi kintu ushize ku ruhande bumeze neza cane. Okay.